Mu ntumbero yo gutegura igiteramo Black FM Festival inshuro ya kabiri kizoba kuri wa gatandatu igenekerezo rya 26 mu Kakaro 2025 no gushigikira igikorwa c'umupfasoni w'umukuru w'igihugu biseze Rodeshe Samirizi Black FM kuri wa 24 mu Kakaro 2025 yaramutse ikora ibikorwa vy'isuku mu masoko atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Igikorwa kikaba catanguye mu isoko ya Kinama ibandaniriza ibikorwa mu isoko ya Kamenge hamicisozera mu isoko ya Kotebu. Umuyobozi w'isamirizi Black FM Igiraneza Kaze Armela akavuga ko umurundi wese ngo afise uruhara kugira ashobore kuba ahantu hasa neza. Yongera kandi avuga ko icatumye bahitamo gukora isuku muri ayo masoko ari amwe mu masoko manini ari mu gisagara ca Bujumbura, ariho babonye ko bohera isuku ayandi akazoca kurikira mu nyuma, kandi ngo bibere n'akarorero n'abandi barundi. Nkuko musanzwe mubizi turi mu nteguro za festival izoba igenekerezo rya 2026 kuri ETS Kamenge, aho hazoba hari abaririmbyi batandukanye. Rero kubwiyomvo twumva yuko iyo festival twokorera mu gisagara gisukuye gisa neza, ni mu ntumbero yo gushigikira umugambi wa Première Dame nka Black FM. Rero turi ngaho kugira dushobore guteza imbere igihugu na cane cane iyo igihugu gisukuye, naho nyene murumva yuko ingwara zirarindwa, abantu bakabaho bakagira n'amagara meza. So rero ni iteka ridasanzwe twaciye mu Kinama, twaza guca mu Kamenge, twaza guca kuri Kotebu, aho se tuzotsiko turasukura igisagara. Kandi nko tubibona mu Kinama, abanyakinama biteguye neza kandi tubona isoko bari bayisukuye, ariko natwe turi ngaho kugira dushobore kwereka akarorero abandi barundi yuko bashobora kuba mu gihugu gisa neza kandi gisukuye, kandi ari responsabilité y'umurundi wese kumva yuko ategerezwa kuba ahantu asa neza. Isoko ya Kinama ni imwe mu masoko menshi asanzwe ari amasoko manini ngaha mu gisagara ca Bujumbura agenderamwo abantu benshi, ategerezwa kubamwo isuku. Nkuko mwabibonye bariteguye neza kandi barazinduka kare gakora isuku. Twebwe tuje kugira dutanga ikimenyetso kundi munyagihugu wese yumva yuko bitamuraba kugira ashobore kugira isuku. Duhera muri aya masoko makuru mugabo hariyo n'ayandi masoko mato na cane cane uyu mukenyezi ndaramushimire kuko murabona yuko abikora neza, bakazinduka isoko kugera ubunye saa 3 twashitseho isoko yari maze gutegurwa. Rero nta kintu kinini yatiko turakora atari guhamagara umunyagihugu mumwe wese kugira ashobore kwitanga akorera igihugu ciwe, na cane cane yuko isuku rihera aho umuntu ababaye. Nayo kujejwe isuku mu isoko ya Kinama ntiharizwa Aline nawe yashimiye Samirizi Black FM kuba biyumviriye kuza gufashanya nabo mu bikorwa vy'isuku, akaba yateye akama abandi barundi ko nabo baboneraho akarorero bakijukira gukora isuku kuko bituma tuba turiko turagwanya ingwara ziva ku isuku rike. Kucerekeye isuku ni ikintu ciza cyane ku muntu no mu gihugu cyacu. Rero bamaze kumbwira nkanje jeje isuku, bakambwira ko bashaka ko dukorana nanje muri isoko ya Kinama, navyishimye no cyane. Ariko kimwe gusa nuko baje tumaze guheza ibikorwa, ariko naho baje tumaze guheza naco umva hari utuntu nyene kubera tutunengenenge abadandaza bamaze kwinjira bagenda batagaguza. Ariko mu cyamake twebwe by'isuku tutangura saa 10 z'ijoro, tuba turi ngaha kugira abadandaza agere saa 1 bugurure. Tubibutse ko ico giteramo Black FM Festival ku nshuro ya kabiri kizoba kwigenekerezo ya 26 mu Kakaro 2025. Abazogiteramisha akaba ari abaririmbyi batandukanye bazwi hano mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'abanyempano batandukanye.